Uyu munsi hari abantu baba bakunda wewe, hari abantu baba bakunda Kigingi, hari abantu baba bakunda Mutima, bakaba bifuza ko bashobora kubona muri Comédie imwe. Hoba habuze iki ho mukuru kuri ico cyumviro baracyumviye kugira ngo ashobore kwibashikiriza ngo bashobore gukina hamwe kugira ngo gushimisha abafana biwabo. Oya ahubwo bagenda baraguponda bakaba bakatacushoboye atavyuzi. Bakavuga ati ujya ahubwo uherutse no kubona Comédie yiwe, urya nta yaranabihevye yarabivuyemo baragutyoza bakabaka ibi bintu byo kugira bya pre-musique. Abaririmbyi bagahiganwa. Bakwiye gutegura ico kintu mu Comédie mu Comédie mugahiganwa. Tugahiganwa twaje ahantu kira muntu wese bakaraba ati mbega ashoboye gutwenza bangana guti kabisa. Ivyo nako bishitse ejo canke yeje ugarura muri Comédie imwe wewe Mutima na Kigingi. Aho utasikia abo gati abajama batanipiga chini. Abawezi. Bari bapeti yawo. Kigingi arakunze gutegura show yiwe Kigingi sama. Muga mukuru kuri twigera tumubona. Tuvuge ko batigera bahuriza ku biciro. Ntanandondera ahubwo. Nibyo ibiciro bikuremo. Ntanandondera. Je byose ngira yibaza yuko atavyonzi atavyoshoboye. Byose birashoboka ntaho bizi. Ugasanga na umuntu yarasanzwe afite ibishavu mugagerageje kumviriza Comédie yiwawe canke ya Mutima canke ya ba Kigingi. Mugabo birakunze kuvuga ko atarukundo ruri hagati ya. Ivyo no kuri. Uvuze ukuri ubeshe. Benshi mbere baje mu miti akarondera ukuntu bakwica. Ugapfu kavaho. None uvuyeho nerekana kwazi kibazo. Bajya ba Comédien canke abaririmbyi amazi imisi bapfabishwa n'abandi. Bishwa n'abagenzi babo. Bakarondera imiti ngo bakuzimya ahubwo uzimu. Bazije ko nakina Comédie mu minsi yeze ko nari inshushe bikomeye cyane. Byarangiye ko nagera biye ko nazimye. Bagushize mu icupa. Budahanu nugaranwe. Ndategura gusora Comédie ngo kamera ngo bateri febre. Ibyo byose rero ncyambona rero ko ari bya cupa. Ni igikiyeri cyane ni bya Monster cyane. Sinzi ni cupa rikomeye cyane. Ibintu byose ubunye birimo ibintu by'imiti by'amaketing. Sinabahenda je barayandiye ngo bantu baye mu kuzimu turi kumwe n'abandi benshi. None warugiye gukora iki? Kurondera imari wenda ko mu kuzimu ari wari imari. Nashaka imodoka. Ngashaka babwira ko ziri mu kuzimu. Sanga n'ibinyoma. Ahubwo ntamenya koga. Ubu nibi ndiko ndavuga ntavyumba ariko ndavuga mba napfuye. Ni badutwaye mu itanga kase badutwara. Bacha batahaye nyine. Aduhenda ngo tugende ngo hari barabara. Ku munota wa nyuma niho rero yaca agenda aduhamagarira ijini. Iryo jini ryitwa sopa wa sopa. Nkundira ndakuramutse bashinga nawe bafasoni gwaruka uno munsi novuga yuko this step made narabemereye kwa kundi handi kagasore kishima nzobazanira amakuru agiye atandukanye. Benshi muri mwebwe mwaramukunze, benshi muri mwebwe ndazi yuko mwamwifuza kumumenya nindi ni sukari y'abafana no munyu wisi ni gitoro ni nk'agasarade mu tomate. Uno munsi ku mazina kabamwita ni Chibonge Kambembe Kambuzi Yusuf Salumu Jiblile Banzubaze Machens Maréchal toujours x10 alias Mukulukulu. Yego cyane. Uragerageza? Ndagerageza? Nuvuga yuko nimwe mu presentation wakunze kugira. Nari nafashe ku mutwe. Umwanga yakuranga hemze. Ndogo haya 3 ku 10. Kubiri gatatu. Hari amazina nibagi. Menshi cyane. Nkosora. Menshi urabona. Irya zina ni Chibango. Okolomboka chimpunga. Kambembe Kambuzi. Kambelembele ulinga mkoyo. Rubakasi Rubambila. Yusufu Salumu Jiblile. Banzubazi Machens Maréchal toujours x10 alias Mukulukulu. Aho turumva ko harimo amazina menshi kandi twumva umenga harimo abantu batandukanye. Yego. Banzubaze Machens na Salumu Jiblile batandukaniye kuki? Baratandukanye cyane gose. Banzubaze mu Burundi cyane mu Rwanda. Izina ry'abarundi ry'abanyarwanda. Machens kubisanzwe chance urazi kuri Cyongereza. Urumva? Cyinshi yakwiyo ma. Salumu. Salumu ni Waislamu. Ndio wa Salumu. Wote wanaongea Kiswahili mara mingi ndio nakutana. Maana jana kulaidi ulikuwa unaitwa Salumu. Kulaidi? Mimi. Au ulikuwa unaitwa Saidi? Hapana, mimi nilikuwa ni Yusufu Salumu Jiblile.
Kwa kawaida mimi niliwahi kuwa Muislamu. Alafu ukabadilikaje? Nikabadilika kabisa, nimefanya miaka 7 kwa Muislamu. Kabadilika basi, unajua ni kubadilisha. Kamilioni alikwambia akabido kangende akabido badilisha. Yusuf Salumu Jibril aho mbabari no musi sinashoboye kuramutsa ndagukore mu ntoke kwera tumaze imisi tubona cyagihuha bavuga yuko ushoboye kuramutsa umuntu guca umutwara igitsina. Nefise ubwoba yuko nawe ushobora kuntwara ico wanje. Nibaza yuko bidyo ko wavyumvise naje ariko navyumvise. Mbe nagira nakubwire ukuri. Bijya bintu bikiduma muri Kongo. Navuga ati nivyo. Kaico gihe nawe wari uri hariya. Oya, nari ngaha, none vyatavuga muri Kongo turi ngaha. Nagira nakubwire ko rero muri Kongo bijya bintu birashoboka. Bibaho. Navyumva. Salumu Jibril. Yego ndagushimira. Neza na neza ugasanga umuntu karagiye pi. Neza cyane. Ukuntu rero biba nguko. Si kuvuga ngo waraza akagukora ko ngashaka kigenda igitsina. Oya. Bishikira abagabo babasambanye. Bahurikana. Bishikira abagabo. Bajya twakwita barata baratora. Ngenda bigusigura ndaguha umuco. Kore jiwe narabayeyo ivyo bintu je naravyiboneye. No kuvuga umugabo w'umusambanyi agiye gusambana agasambana n'umukobwa. Maze bakabumvikanye kwa muha $100 mu nyuma akamuha $10 canke namuhe namba. Wa mukobwa arakubwira ati ivyo nivyo ngiri naje ndakwereka ko ndi umugabo shoboye. Hageze reko uje kurangura amabanga yabubatse n'umugore wawe saa gitsina ntaco. Hageze kuja kutongoza uwundi cyangwa kuresha uwundi gasanga igitsina ntaco. Ivyo barabikora muri Kongo. Ikindi kintu womenya kuri vya binyenyene vya barata baratora. Ugasanga madami wawe cyangwa madami wanje ati Mukulukulu muzi nikatama nikigwa. Ngiye ronde abandi bagore ngasanga igitsina hamna bashabeba mugabo ngarutse muhira kwa madami nikitushe nakutana mambo ni vide kwa madami sawa garutse mu rugo umugore wawe bigenda urabona ati igitsina kiriho ntangorane mugabo ugiye gupita hanze hariya yewe hari hagati ya 12 na 11 ngaho montuze mu ruvumera. Ivyo ni ibintu nibone n'amaso wanje. Niho nari narashitseho cyo gihe hari samedi usanga bafashe abasore babiri undi musore umwe umusore rero yagomarira avuga ko bamutwaye igitsina. Nahise badge y'akazi. Niho rero mu nyuma nagenda ngiye kwegera babangura inkoni nanje ndabika badge cyabati wewe rengana ndagenda shikayo bijya namwibarije koko bagutwaye igitsina igombe none ure ntacyo fisi ngo ya atweretse kinesanze igitsina kiriko woga cyavuga ngo jewe ngo cyari kinini ngo none ngo urabona ngo ko hasigaye arakaginende uravyumva nanja nti none kubwa mbere utari warakinyeretse barakitwara icyo kwemeza yuko bagitwaye n'igiki usigiranya akaginende hanyuma icyo bomenya cyo ko burya bijanye n'ibitsina by'abagabo bijya bitsina kimera neza uko wipfuza biri mu mahoro mu mutekano ndavyumva ntubona ko twokumva inkoho zituritse ikintu cyame gitakugira ubwoba bikijya gitsina iyo ikintu nkubi inkoho yoturika kijya gitsina cyo gitakugira ubwoba none kirashaka kuvyura umutwe mu masasu oya kabaye kabisa rero uko wamuziga hataratera amasasu siku musanga amasasu yateye wa mugabo
ico kimenye uko nukuri ni nkuko haje umugabo ariko aragwana akubitana yashavuye n'ishavu ryinshi oya na igitsina gisoko nubwo yo kwagiriza ati cagiye birashobora kugufata yo gufata kubera mugabo kiba kiriko kiba kibonekana ariko nigigumana ya forme ya mbere kubera iki kubera ko uba ufise ubwoba muri wewe kabisa ibintu byose rero nuko buri aleze umutekano ntangira kabisa bijya revye kuvuga ngo batwara ibitsina ngaha mu Burundi sivyo nyoma toujours fois 10 la fois passée hari abantu babukunze kuvuga ati twikita kimubona alias Mukulukulu bamwe baravuga ati Mukulukulu ibitungwa vyiwe byose byaragize ikibazo Roma abantu benshi turagira amakengano yo bakira umworozi ico nakubwira cya mbere womenya je ubu narimutse sinkiba mu Kanyosha akuna unibera hano bita Gihanga aho bita ku Mugirigiri ihomba buriya hariho abantu babiri bama amajambo bavuze nama nibuka kabisa yamagaruka muri je yakwigenda Petero Nkurunziza yavuze ati gira huba wubaho kabisa Domitira Kirambo yarakunda kukivuga cyane gira huba wubaho burya najyana kubwira kubana n'umuryango n'amagorwa mu yandi magorwa usanzwe uzi duha umuco kuri ico kintu nagenda kubwiye nimba ushaka gutera imbere uravuga iruhande ya so na nyoko ugende wibane kandi Bibiliya bivuga iti ngo umugabo n'umugore bazova iruhande y'abavyeyi bagenda bibanira karamato ukwabo umusore n'inkumi bazova iruhande ya se na nyina abana iyo haje uri kwatera imbere niyo terambere ukiri kwaso nta terambere uzopfushitseko ariko birakunze kuvugwa yuko iyo wihuse kugenda hari igice usanga uba wihenze ivyo hari imvugo za kera dukwiye guhindura dukwiye kuvamwo nagenda kubwiye ukazoshaka kubana neza n'umugore wewe ubunye barashaka gukunda uri muri famille baragukunda cyane kubera ikintu warongora haje umunsi warongoye uzipfuza kuhava bidakunda sasa jana laidi kwanza imeendekaje jana sikuenda kakangu kwenye nimekuaje sasa wakukualika mimi nilikuwa hapa kazini ndio nilikuwa ndio umekulia kwa nani laidi nilikuwa nimetulia hapana jewe kwa kawaida bila kukudanganya hivi sipendi kwenda kwenye sherehe. Kwa sababu gani? Sababu mimi naogopa vitu hivi vitatu. Twende kwanza kwa Kifaransa. Wanasema hivi, la grande familiarité engendre le mépris. Bisigura mu Kirundi biti imimenyerano ya cyane izana kagaye. Wankarero ko bakugaya nakagaye kariya. Ko zuzugene mu bantu ni kugayika. Usanga usuzuguritse. Batangura bakwakira neza n'igishika cyinshi. Uravyumva? Munyo atavuga ngo yombwa. Yomubiri. Chawa kakwita suti. Ngufi vy'umwacha kakwita suti nyine. Ntawamenye. Mukulukulu mbafise ni cyambere sinebwa. Ko wihuta. Bise byinshi byo kukubaza. Kigira kabiri. Bituma ntajayo. Uriko urankurikira? Neme ndiko ndakura. Atinyi sumo. Atinyi sumo. Cyangwa ni igutinya. Je ntinyi sumo gose. Kuguma wimenyereza mu bantu. None nk'ubishitse bakaguha isumo hamukamenya uwayiguhaye umukorera iki? Umumenya gute? Ubishitse naho kamumenya. Nta umenya bye n'ibyo abantu bapfa kubisha. None wewe wagiye urajya wasangiye n'abantu bashika batanu. Udusupoze ko musubirigwanye n'uwo muntu gusa. Birigwanye n'umuntu. Numva ko cumumenya. Ahora shaka. None nikiye kintu wo cumukorera. Newe cumukorera iki? Numva ko yagira guhitane. Yagira guhitane. Jewe kubisanzwe mfise amahera. Nanje no mushira hagira nshire. Mugabo kubera cyumurungika hakiri kare yadukenye tuca tubihereza Imana. Ega muri Afrika hajya igituma abantu bashira Imana imbere ubukene. Crise nituma. Crise je nadutape foro ngo nahi Imana. N'abana bacu ngo nahi Imana. Uhavya Imana. Reka. Okica gatatu? Ica gatatu rero gituma ntajya muri ivyo bintu. Ni déplacement z'uno munsi mon frère. Ngo nashaka kuvuga ati ngo mwitenga. Gushika bikakorohera. Kuvayo moto. Tariya.
Aki Mukulukulu mezanya rugezageze ko si yole mtu akutondea bisi ngizana kama Jesse ntonda no kuri bangiye kubesha bampamagara mbere nkiri ku kilometero kugeze mugabo rero sindabikunda kumva ngo ni publicité ariko arangirira nandi publicité ndayikorera ngaho kwira mu bantu bazoramba jewe ndimwo tuvuge kuzomara nk'imyaka yamara abantu aba Ezekiel je nasha no kurenga ijya yego uho birabishika mu kavugana bakabwira sokre bakoresha oya bavuga gute yari nadaye urumva ibintu bituma abantu baramba ikintu cyambere uheba inzoga ntuzigira umugenzi ntuzugire inzoga umugenzi kandi ntuzogire inyama umugenzi ariko ivyo mukunze kubiduhana abagenzi naho uzogire bake bakamaro bakamaro ukagira benshi nadaye nare iyo bare cyo barakumariza abakukawizi kandi bafyonda gucya akabuto jere mu bantu baramba ndimo kandi mu bazoramba ndimo jewe mana mpezagiye nije ari abakobwa gusa abakobwa biza cyane sinzi uri kurababona alias Mukulukulu beza vrema uwo barabakwibaza ko ari wabiremeye bitewe n'agashwa n'abantu batemera ko abana biwanje yego vrema kubera iki kubera ubwisa bwaho ngo boka amata oya ari ukungera bashobora kuraba umwana ingene asa akavuga ati uyu yatuye agashusho kasi bose turasa kabisa none wowe ko ashaka ko bakubwiye ngo bafise ubwiza muga ntibigera bemera kusa nkabo bisigura ko Mukulukulu atabwiza fise yewe none gashahu ubwiza bw'umugabo ngo marisho cyo bw'abana oya reka bajya kwa cyashira ko ibindi bintu yagira gutyo uravyumva hama kandi ikindi kintu bajya bana biwanje urumva bashaye imyaka 10 na 20 ndumva twose je nanje mu myaka iheze yumbona Mukulukulu urafise agafoto uzaza nzoyikwereke je na mugabo mvyibushe munini cyane umugabo munini je nageze kuba mpimye ibiro 105 bica bijahe yaranyitse none ubuzima buhindutse bica bigenda gute jari kigupiga unapunguka eba hanu nagonda wenza nawe witikimana Mukulukulu ono musarano benshi baba bishaka kwinjira muri Comédie mugabo baba bifuza kumenya sokre Mukulukulu akoresha kugira ngo ari abantu bashaka kumera nka Mukulukulu mugabo akaba bifuza kumenya ati Mukulukulu agasokra akoresha kugira ngo ibintu bigume bimera neza cyane nakahe ubye ko bisanzwe nta sokre ndabona nkoresha oya ntayo yiwe ndiyumvira nkagira nkategura yiwe nkiyongeyeho ukina ku radio nk'ibyo by'umupira w'impene manza nkawukinira muhira kokinira muhira mwijoro uburi wenye cyo buri kumwe nabo bakinyi bandi tu kumwe na mpwemu yera je byo ko byose turi kumwe na mpwemu yera ucuca ku post ya mpwemu yera uramuhamagara kaza n'ubunye naho ugenda hamuhiri wawe naho uja handi hantu kiyugarana gatoya kamubwira ati data ni jewe naka nipfuza kuganira nawe umpa ivyo mbwira abakristo kuko bajya banyumviriza n'abakristo nta mupagana ashobora kunyumviriza bajya bose bumviriza radio n'abakristo kuko nabo bashaka bame guhinduka bari nabo bashaka gutwera bari bashaka haje umupagani n'umuntu asiba gusenga cyane dimanche canke ni wa muntu atigera ahamagara Imana nk'uko uri kurayo gusenga n'ubupagani biratandukanye hariho abantu basengera muhira baruta baje gusenga mu eglise hari abantu bavuga Imana kandi bazi Imana atari shingiro na rumwe bahonyoramo ukora byumva umupagani ntiyemera ko Imana ibaho gusa burya muntu atenda ko Imana ibaho burya n'umupagani kuko ntiwiremye ntuzi wavuye ntuzi niuzoja sisa urana kama tunge kwa tu pasteur urafise impemu yo kwigisha jewe nagiye nigisha mvuga ubutumwa bwinshi cyane gose ariko nyuma zaho nagiye nsanga bimaze kuja mu bujyajya hamaze kuja mu bujyajya bwinshi abantu benshi buna ba scroll baza bakoresha ijambo ry'Imana kugira ngo bakwibe kugira nabo babeho nyinshi ziko zirasambuka kubera abantu bitaho na ba pasteur ngo na ba apotre ngo na baki ko basambura ingo akaza akaguhenda nawe wanse kuba muri ubwo buzima tije shaka kwa karorero fende mbari
umugore wanje wa mbere yarapfuye ubu rero ndi kumwe n'uwundi uravyumva yawundi turi kumwe naramubwiye ati wari bijya bintu vy'amadiro bigenda mu bukibuki urumva bigenda mu porepore bijya bintu sitaki kukukosa bijya bintu ni hatari karaba nabi ujana bajya iyo byashibuka mu pasteur wari kwitwa apotre nde cyangwa pasteur nde iyo byashika mu rugo Gabriel nyene igeze mu giwanje ntiryo hinduka pasteur Gabriel ariko mba mvuga ubutuma cyane gose wigisha ivyingo cyangwa byo kugira ngo ushobore kugisha byose mba ndabigisha kugira ngo abantu batahure yuko ndi umukozi w'Imana haleluya amen bamenye ko Imana iri kumwe nanje kabisa ko nagiye mbana n'Imana mu bikorwa byinshi bitandukanye kandi nagiye nsengera n'abantu bagakizwa abandi bakihana uyu munsi hari ibintu bikunze kuvuga cyane yuko atarukundo rukiri mu bakomedi kandi muri mu bantu uvuga yuko mutuma abantu n'abafite ingorane mu mutwe baba bashavuye boroha mu mutwe bagasanga na umuntu yarasanzwe afite ibishavu mugagerageje kumviriza komedi yiwawe cyangwa ya Mutima cyangwa ya ba Kigingi mugabo birakunze kuvuga ko atarukundo ruri hagati ya umuco kuri ico kintu ni ivyo no kuri uvuze ukuri ubeshe benshi imbere baje mu miti akarondera ukuntu bakwica cyangwa umuti umufasha gukora akazi kiwe kugira ngo ugapfu kavaho none uvuyeho nerekana kwazi kibazo bajya ba comedian cyangwa abaririmbyi amazi imisi bapfa bicwa n'abantu bicwa n'abagenzi babo bakarondera imiti kugira ngo bakuzimya ahubwo zime bazije ko nakina comedy mu minsi heze ko nari inshushe bikomeye cyane byarangiye ubu nagenda biye ko nazimye bagushize mu icupa budahantu ntugaranwe niryo cupa barayirondeye kugira bashobore kurimena amabivire ubu ndahantu ndategura gusohora comedy turapangana no mu kameramani ngo tuje muri tournage ngo bana ngo bihangoye none ugerageje haza ngo kamera ngo bateri febre uravyumva ivyo byose ni ryacupura ivyo byose rero ncyambona rero ko ari ryacupa none ni gikiyeri cyangwa ni rya Monster cyangwa ni sinzi ni icupa rikomeye cyane ibintu byose ubunye birimo ibintu by'imiti by'amagitingiti natwebwe rero tutabikuriyemwo tutagiye tubikura mutanavyizera bica bitugora nuko niko birinjye uyu munsi hari abantu baba bakunda wewe hari abantu baba bakunda Kigingi abantu baba bakunda Mutima bakaba bifuza ko bashobora kubona muri komedi imwe hoba habuze iki ho mukuru kuri ico cyumviro baraciyumviye kugira ngo ashobore kwibashikiriza ngo bashobore gukina hamwe kugira ngo gushimisha abafana biwabo oya ahubwo bagenda baraguponda bakaba katajushoboye atavyuzi bakavuga ati ujya ahubwo herutse no kubona komedi yiwe urya nta yaranabihevye yarabivuyemo baragutyuza mukurukuru no munsi novuga yuko hari abantu benshi bakwiye kubaha muri komedi bitewe n'imyaka ubasumba ivyo vyari vyo ariko bishinga gushira abantu mu macupa muri no minsi igicu bashira imbere cyane n'ivyo vy'amarozi gusa nta Kigingi arakunze gutegura show wiwe Kigingi sama muga mukurukuru nitwigera tumubona tuvuge ko batigera bahuriza ku biciro nta nandondera ahubwo n'ibyo by'ibiciro bikuremo nta nandondera byo byose ngira yibaza yuko atavyonzi atavyoshoboye byose birashoboka ntaho bizi ariko rero burya Kigingi ari mu bantu nkunda naramukunda komedi ziwe yego naramukunda gose impamvu ategura ijya lancement yarabisiguwe ni si lancement impamvu ategura kijya ijya show Kigingi sama mugatwa abantu benshi barabifuza kubona Mukulukulu yotegura ka buri mwaka tukavuga ati buri mwaka turafise evenement ya Mukulukulu turatuja kurabo haba habude kiga Mukulukulu habura sponsor harabura ubufasha bijya bintu birasaba gushigikirwa je nagiye ntegura ibiteramo by'iwanje yo za Gihanga za Bubanza za Cibitoki Yare negeze kuja imakamba Gitega ari je navyiorganije wowe nyene agatwe kiwawe ata muntu numwe bakaza kabisa icyo kibazo rero mbajije hari n'abantu bagiye babimbaza bandi batandukanye ati mu mashigiki kuko burya nk'ibyo ni cyoroshe
nticoroshe kuko akazi mukora karakenera ama sponsor menshi ama déplacement rero azijya publicité jese nkora ku radio muraharura publicité muri icara mugahara bakavuga ati segonda imwe naya segonda imwe Mukulukulu uravuze ati kambembe kambuzi hari noti urabona dufate nk'ubunye nateguye show nateguye evenement izoba ku Pasika rero nkizo gukora publicité kiyo publicité iryo hari uwundi muntu ayinkoreye ugiye gukoreye rero bize ngo musi ya 500,000 oya bijya navyo vy'ubugenzi bivuze ngo wera umugenzi yingirire cyo ndanyene uzogusaba senkani senkani nawe gacayita batanga kayica usanga ari umuntu avuze ngo bone vya Mukulukulu nyene mugari umuntu avuga muri publicity ducishirize ko ugire nka publicity ya Step Media kumve ko atamera wampaye uyazurazana amahera shasi ivyo nyene abe makuru yabone ega inyuma behind camera biraza kumera ya hari make ndayabone birayazana oya ari umuntu ashobora kucara bikigana cyo bati Mukulukulu vraiment turakwiye kumuha ikiraka ca publicity bitewe n'ingene yigenjeje muri oya muri publicity barabizi ko nshoboye ducishirize ko nubwo bwagirira publicity oya igirire publicity wowe nyene uvuga ati jewe Mukulukulu dusupoze kuri sabuni cyangwa kuri basi la supposition est toujours fausse ariko turashobora kugerageza suppose ko ndisabone kandi isabune kabisa ubinyemetse Mukulukulu ni nyuma yaho hagiye aravugwa amajambo kuri binabiri yakubitewe nyene y'abakomedie kuko navuga yuko mwebwe muri mu bantu uvuga yuko abantu benshi barabakurikirana murubaka ingo bitewe na komedi mukina ariko target Mukulukulu yarafise mu kuza muri komedi abantu benshi nituba tuyizi yari jewe by'ukuri nkitangura ibintu bya komedi sinarinzi ko bizogera ngaho na watanguye komedi hari demi wibuka igerageje kwibuka genda yibuka hari muri za 2002 nkora kuntuze kuri radio Culture niho nakora ko wa zamani aba petit bose novuga yuko baje bagusanga je kuri radio Culture mpejeje ikiganiro nashara gusanga nk'abamama beza abamama beza nka 10 n'abadada beza nka 10 nyene baje kundaba kuri radio Culture yo ni true story jiwe nashaka kumara nk'imyaka 5 ntakura amahera mu mufuko ya bisi 5 ans yego zigiye 5 zaraheze ntakura amahera ya bisi mu mufuko kandi nashaka kumara jewe nk'imyaka nk'ibiri ntajya muri saa sita kabisa utajya saa sita ntajya ntafungura muhira saa sita uti bite je kuri radio Culture mpeje ikiganiro ubwo nyine nasanga bantegereye ashobora hajya kuri mizevive ndafungura nkanywa ico nanywa hanyuma nkitahira nashaka kwirigwa iyo ngataha n'ibya mugoroba nabifunguye ugataha donc nkafungura saa sita jewe nashaka kunywa icayi mu gatondo ahantu nkafungura saa sita ahantu hamwe no mwijoro ngafungura yera amasezerano wari ufise cyangwa byari bitewe n'urukundo nibo nyene baza kuntora kubera baranezerwa cyane ibigano byanje kuri jewe mvise impano unterefonye wowe ukavuga ijambo wewe ndi ku radio muhemu w'Imana aho nyene atasubiza ikintu wese zogutwenza direct ntavyo kwiyumvira ntavyo gutegura wowe ukanterefona par exemple ukambwira ati nitwa Jean Claude Imungagara muhemu w'Imana acambuza uri mu ndagara nk'ivyo ni muhemu w'Imana bayabinzaniye uravyumva umuntu akantelefona ngo gute Mukulukulu ati nta gute ngwaye ibyo si ibintu niyumvira riko yankurikira Mukulukulu geregeje kumviriza ibintu uvuga akenshi kushira imbere ibintu byima mpemu tuvuge ko ari nka shoke wigeze kuronka mu buzima kuburyo uvuga ati ndakwiye kwegereza Imana tuti yanje jiwe
ibintu by'impwemo kwiyegereza Imana ubwa mbere ho ni ngombwa zo kwemera Imana kwiriho kandi nyabushobozi rero shoki nayo ironse ariko gendemera ko Imana iriho kandi nyabushobozi kuko nagiye mbona ibintu byinshi byagiye bishikira abandi bye bitashikiye kazwa baturi kumwe cyamura rero ko nagiye nabikingirwa n'Imana je nabaye muri Kongo imyaka myinshi muri Kongo narabonye ibintu byinshi cyane warugiye ku bwa Comédie cyangwa ku bwi oya hari no nantroa igihe cyo guhunga muri Kongo rero narabonye ibyarozi ibintu by'uburozi byinshi muri Kongo rero ahantu bateye imbere cyane ku burozi bateye imbere nizo quartier warazija ntabwo bawagira ubugati nari batanipiga mulongwe Putine urabona Putine kwa roika misile yibereye ngaho ikazogoye muri za Malawi zahe cyanye Amerika muri Kongo rero ari ahantu bita Kitutu Mwenga na ahantu hari soko nini batereka mu burozi badandaza mu burozi yego uburozi babudandaza vya vrai mugaragaro atari ngo turi bagenda babesha badandaza uburozi kandi banze ukabuhonja ukabona yuko bukaze cyangwa Ubu intambara niyahira tukiri bazima intambara muri Kongo iheze tukiri bazima wewe nanje nzorondera agati tugenda nje guhohonja kitwa Mwenga urashika bakakwereka ubu ubwo burozi ubonjeje ubwumva gute ko bukazi cyangwa budakazi wewe nyene ntavyo ntabibi usubira kubona we barakubaza none sa ushaka bwo kuntu asara nyine mu musozi ngubu ndashaka guhereza ucu umusazi ntigere menya ko bari musazi amabwira ugaruka ubuntu nawe cyo bigenda ni wenyene yabo guhaye uravyo rero nshuti hariho nibindi rero byinshi rero twagiye tubona hariya byinshi cyane wahamaze imyaka inga ita nahabaye imyaka itari mike kabisa ni navyo bintu bijya abantu bavuga ngo baja mu kuzimu warabibona byose bijya bintu byo kuja mu kuzimu bijya n'ibinyoma ntazo z'umuntu guhenda bijya n'abantu baba scroll sivyo bijya mahera bijya n'ibinyoma ntavyo kuko nanje mu bari bayo mahera ndimwo nkiri muto cyane warahenda abantu ko ushobora kuba sinabahenda je barayandiye ngo abantu baye mu kuzimu turi kumwe n'abandi none warugiye gukora iyi kurondera imari wenda ko mu kuzimu ari wari imari nashaka imodoka ngashaka bagubira ko ziri mu kuzimu sanga n'ibinyoma ahubwo yo ntamenya koga ubu nibi ndiko ndavuga ntavyumva ariko ndavuga mba napfuye iyo utamenya koga bani badutwaye mu itanga kase badutwara bacha batahaye nyene aduhenda ngo tugende ngo hari barabara ico gihe rero ndagenda gutera inkuru twari dufise amabuji yadutumye amabuji atukura buji zitukura buji hari umuntu ashobora kumva buji imodoka ashobora kumva zijya buji bacha za buji zime ducana mu eglise okay yagutumye rouge yantumye adutuma na perfume twazigurizo parfait twaziguhaje mu isoko muri ya Bujumbura yari bwashi uravyumva harava muri Kongo tukaza twebwe rero jewe nari Imana je yarampezagiye jewe mbaye ahantu nta parvena kwa kubitanga amezi 6 ubwo rurimi rwaho ndeka kurunganya na mwenego mugabo muhungu uranyaruka kurufata ku mutwe ndanyaruka kurufata gusa twagiye ururimi wo muri Kongo jewe none sinacajya mu gatumba yama bafashe abantu bakabaniga bo zabapfiraje mu gatumba ntibagira uko bangana ariko nararengana nta muntu umwe yafata cyane bakubona ari wariye bya bintu bituma utaboneka jewe narashika ati gurigi imyanzi muzibuhere abo buvuze gute ati amakuru yanyu ni gute muragumye ico nigisha gurigi imyanzi muzibuhere neci wariha kuri yo mushinyehe ndiri mushibonene ibasa ati yo numushi mureke yigira atosonga yego ntagora turi mu diaspora muri Kongo baje bazoda nabo bakongo nabati mbote kuna sanga yayo malamu peza kaka yo za nani aducishize go mu kirundi abantu benshi tabitahura okay reka nitwobandanye rero rero ivyo ni ibintu vyatuma jewe nshobora kuza mu Burundi atangorana n'indi ngira kabisa jewe narashaka kuri imodoka ntava mu gatuma ashika muri vile tajambo nari memvuze nanuka mu kanwa ga Mukulukulu oya ntivyakumenya kiretse gusa numvise umuntu avuga igiswahili ndo nasema na nilikuwa nageuza pale cha Kongo pale unawapiga mix
namwambia kaka ile haiko vrai, achana na ile mambo, jua inamo makuta si tuko tunapita tu. Baburunde byako bato bazuri sana, hatuna problem na Baburunde. Manake mwe muko bietu furi atuku Kongo tu tubapatiage ile wakati sasa ilikuwa ni za ile hapo. Basi acha tukate kwanza Mukulukulu. Tuko gisuko nasema Kiswahili na kutizama wako mdomo, una gisuko nasema Kikongomano unanyoshaga mdomo. Si shi tuko bakongole. Manake inatokana na nani na province, region. Unaona? Kama uko musidi Kiva utaongeaka kama wa Munoro. Kwa sababu gani? Ni mamoya. Tuchukue tu nani example hapa Burundi. Mtu wa Kabezi akiongeaka utamusikia kama mtu wa Bubanza? Hapana. Ni ile. Pako tofauti. Ule wa Kabezi atakwambia zewe sinsobo yesi sana. Wakaanza. Wabubanza naye. Wabubanza analitaka vile vitu vyao. Ngoaje. Bubanza. Watu ya Bubanza. Urumva kantu. Urumva kantu. Nzo ngosha ngo nkende umwisho. Nivyo niyo mvugo. Uco yumva gati umuntu. Mukulukulu arakintu utatubandanyije bagutumye buji ya rouge. Wo buji ya rouge wayirose. Buji ya rouge jesi nako twaziguye nga mu isoko nkuru. Zari zihari ubu ntazigihari. Zadandazwa n'abarabu. Ico geza ugwanga. Sinoguhenda. Ndabangiye kubesha vere. Mugabo nimba zaguga amafaranga menshi. Yari hagati ya 10 na 50. Uyu mugabo yari mubembe. Yabaha bita ibembe mboko. Bita mboko. Yabaha imboko rero atubwira ati hageze kaja mu ijuru hore bambe mu kuzimu. Ubwa mbere yari yaraturi ibintu byinshi cyane. Byinshi. Muguma mumuha. Yakayiwe. Jewe bwa mbere yaradutunya amagi. Tatwara amagi y'inkoko 10, 12, 20. Muguma mumuha. Kuma dutwara. Mwe mumva tudusha. Ayo magi rero kana gutera inkuru ya yukuri. Kuko nayizi n'ivyambayeko. Ayo magi batubwira ko tujya kuyata mu Itanganyika. Tukamushira ayo magi agacangera mu ijoro saa 6 z'ijoro top. Agaca dutwara kwitanganyika kuko yari asanzwe wa kwitanganyika nyene. Agaca dutuma ibingorongoro arivyo biti vyasha. Kera rero ivyasha arivyo biti ibingorongoro vyariho byinshi by'amahera 6 vya 10. Rero yagutuma umwuga umwe. No kuvuga utwaye ivya 5 francs yabarayo nyene. Ayo nyene ntiwavanga ushira mu 10. Yarayo nyene nta. Wewe watwaya 10 yarayo nyene watwaya 10. Turagenda rero. Ugatera ikingorongoro ca mbere. Nataka kuya kwako. Waratera gacha kubwira nibyo. Wewe ndio uliko nasema wewe. Mie Mukulukulu. Ndio naongeaga sasa tuko tunaongea na bazee. Tuko tunatuambia kama ni bazee tuko tunaongea nabo. Pako mumai murake Tanganyika wanataka kutuchukua watubebe atupe flanga. Ndio tunarusha kwanza 5 francs. Dum. Nataka kuya kwako. Nachukua liai. Ndumki. Nataka kuya kwako. Hivyo. Paka ile mayai 12 yote ikaisha. Hawakujibia hapo. Hapo hakuna jibu. Sinjo sasa mnadu wengine siku. Vile. Nyuma kaka. Njoo katuambia leta masahani ya kaole. Masahani ya kaole. Kaole. Ndo gani sasa masahani? Ile masahani ya kaole ni masahani ya nani ya bumba. Masahani ya bumba. Wala sorodi za bumba. Kumbe zile sonodi ni za ule jamaa. Maki mtazimpatia amtarusha. Hakuna kurusha. Kumbe sana hakuna kurusha. Tumpatia. Na sonodi hakuna kurusha. Tumpatia. Na nguo hakuna kurusha. Nguo tulikuwa tunamkabizi, anakabizi madame yake. Sasa unajua fasi kwa anaishi. Situka tunafika kwake, sina kwa ni mboko. Njoo nyuma siku moja sasa. Kumbe alikuwa anachukua ile mayai anayavunja. Wakongomani wako na akili sana. Wako na akili ndugu yangu. Na bana bateye ubwenge barateye imbere wakongomani. Wowe waruvuga ati kutegezwa kuronga umuduga bitewe nibyo warumenye. Kumbe agenda agafata ugwembe. Ugwembe rujuzi. Akazigizaga. Yayayi. Kuzigizaga urayibona? Genda ragira zigizaga. Rero
agaca arirumura neza maze amaze kurirumura agaca suka bya biri indani akabisha ku isahani hanyuma agaca pakira umucanga ashizeho umucanga rero agaca asubira kurumya burya rero yayi wagiye urizigizaga gutya utarigize ngo pa bijya byo kumena wagiye gutya n'ugwendo witonze bukebuke ugiye ngo usubizemo gutya birafatana birafatana kabisa biko nakabanga tutari tuzi yego ivyo ni ibintu rero jewe nibone mu nyuma muta kubera kize mu musenyi bica riremera kwa kundi nuko birimo byawe tugera twabiteramo hariya tubiteyemo hariya rero umunsi umwe niho nagenda ngiye kwihagarika yamwe mudakubwira mwe mu bimana ankuraho nicaye nja kwihagarika inyuma nyasanga ariko arabikora urabibona yamagi icyo none muri umanya cyukora ikiga mu kuruhura narasanutse kwa kuna kuingia hapa manaki kukuya hapa baze wanaweza kufere mare hapa watakufanyizia vibaya aseme rudia kanyuma mbio sana Kamwambia papa kuna shida. Pardon, sikuwa najua kama kuna ongea na wazee. Ninjo sanjo nikaenda. Kumbe kwenda naenda kujificha fasi. Naenda kujificha fasi. Jo sana kwa naambia madami yake kamwambia ngo kata hivi fanya hivi. Nikaangalia. Sasa wewe sasa ulibionaga kwenda kuambia rafiki zako ambi? Nilianza kwenda kumwambia ndani. Wewe barabitahuye hoko bo. Barabitahuye natoye nume ndamutwara mbere umwe nubaba mu ruziba abahagufi. Tujye tubonanye twama twateye inkuru. Bazi. Rero aratuja amaheyo muntu aratugotsa. Ku munota wa nyuma niho rero yacagenda aduhamagarira ijini. Iryo jini ryitwa sopa wa sopa. Byari ryukuri nyene ryukuri. Ikinyoma. Yadutwaye ahantu mu ipori. Kumbe banyegeje umuntu. Abo si baguma babakina maki aho nabari. Kumbe banyegeje umuntu. Yanyegeje umuntu. Anyegeje umuntu. Twagenda turashika. Dushitseyo aca arahamagarira ngo sopa wa sopa. Tuzatumva ngo aha. Kumbe ari mujama yagizu. Ibana kuri yisi nagenda kubwire ko ushaka gutunga teka umutwe teka umutwe muzohere kwa mbere kwa mbuye ngo ukarago uzoronka amahera yumvire ntuzoronka ukuntu baho kabeza cyana nakarago kabeza Mukulukulu rero turareka ndaguhereze we vipi iyo sinema yishi mbona urasumbuana sasa tusubiri tusikilize sasa afu mkawashika ila tuwe una meno mazuri sana ndo kweli kabisa Mukulukulu ayi matusi ni mahutu naongea ni mahutu bwana nakwambia ni danger alafu napendeza unafanya nashukuru Mwenyezi Mungu nashukuru Mwenyezi Mungu inaonekana mama yako mzuri ufise nyoko mwiza vyara bana bese mbehaje mama wanjura muzi mama wenda muzi mama mwiza gucyanye ataramutse mugaje bakunze kuvuga ko natuye agashusho ka Mutama ariko urasana nyoko sha nsana nyoko se ariko uburebure urehana papa wawe uburebure ni sawa ariko reka tuandanye iriya nkuru niyo rero sopa wa sopa yacha tubwira ati ifi sansa Ntaco avuga uko nyene bese nakubwira ati jebe tumaranye ukwezi ururimi rwanjye ndarutwara uyu twamaranye umunsi umwe gusa ifi sansa Ntaco muga tukiraho nyene aho wari wamaze kumufata uravyikawusha urasubirayo nari namaze no kubabwira muga murigira ibiro fatitse katufeshe reka turabyo biherera bo kumbe yarafise abakokayi bashika nka batatu abakokayi apana bajya koka imodoka oya baguhamagara bakwemeza yuko abishoboye abiza ati reka tingo umutipe umemera banza natugenda twekera afise bipe igireke mu mazi hati je ibintu cyo cyatwenda bironka kumbe no basangira ivyo bintu dutwara ntavyo tuzi nayo mato agiye kutwereka ntihari kuyiwe je twagiye kumenya mu nyuma hewe wa musi yo kuja mitanga karero bagetse yadutumye twese tugiye twambaye amakanzo yera twese twamabuje atukura niyo parfait tugiye tuyifise twaragiye dushitse kwitanganyika ya parfait ipomba
Tanganyika yose ira muta parfait gusa we parfait 12 we wumva gute zose mwari mwagiye mwitwaje umwe wese afite parfait yiwe kupuriza bujumbura yose kinama yose kuzura parfait nyakabika bwiza yose parfait rohero yose kibembe yose ari mu ruzona kanyosha nakizinga ari parfait guza Mukulukulu yatwaye Mukulukulu yatwaye hama rero acyatubwira ati fata zabuki twazifata uko ziko ziraka yatubwira twende yari imbere natwe tugakurikira ahari mwishamba mwitanganyika twashize kwitanganyika muri ndani turiko turagenda mwitanganyika ngona n'imvubu zari zihari ivyo oya hariya nta mvubu n'ingona wo kwinuba hari bubembe ko bayibonye iraririwe ivyo rero ntabwo umuntu yarabifise ko kandi ikindi kintu uyo mugabo twaramwemera cyane twarabona ko kugifita ari umuntu akaze cyane ku miti atamvubu cyane ingona yo kwegera hi aho turi kandi nawe mu Rundi hari ibintu by'ibyatsi abanje aravurunga amijya maze avuga amajambo avuga ko yirukanye imvubu n'ingona uravyumva mugabo gusa nuko baziriye yo biba byaradufyese sayizara ariwe zose mu nyuma rero turagenda mpungu yega yamaze agera sa vipi bona majina kwa minga sema hapana mwe munisuivre tu amuyaona barabara tukamwambia kaka shia tuyaona barabara iko wapi aseme mwe mukuye tu munifuate tu barabara mimi nilishaiona nawe muguma mukurikira natwe tuguma dukurikira ya mazi aseme hey pandisha buji turaziduza hejuru ya mazi ngayageza ha uravyumva tuko muracabandanya dutanguye gushinga utuno tugenda gutyo ngo muze sempona mai inakuwa mingi sasa tufanya sema mwe munisuivile tu hakuna shida mwe mukuye niko nabaona mimi ereka turagera aho tutabida kuna kudusaba kuvuga kwera amazi yageze ku munwa uravyumva ngabo abantu bataho gusoma nturi wa mugabo aca doyera mu mazi yabarabagiye aca afata ubwo aravurunga ahaciye uza aravurunga ubwo ngo yamuto hamumuone hatumuone sinjune si tukaanza toka nanya nayo kuyoga ndayachapa chi subira inyuma uravyumva subira inyuma ngize gutya mbona mu bajama batagusoma nturi cyangwa za mpuzu zose ngiye gutabara cyangwa rero gutakuroba rero babahungu kabisa ndabaza ndabakura wa mujama tugize gutya cyo tunazana n'inkariya ajena maguru aseme mulitoka tungefanya tungiwakia pana ulishatoka wewe ulishatoka sasa tungefanya asema manaka mkuona barabara niona wapi wewe pumbafu barabara mwage mko mnamkulia buseri hivi hakuna brag sisi tulikuwa babiana twara basore bameze neza hasabisha tumutabira pale akapata kwanza cha Mutima kuni iko na jido kwanza moya tukamrusha kakua pale tukamrudisha kofe turudishe vitu vyetu leta kumbe jamaa yarafise abagenzi biwe babiri bakorana ubwo boye bakorana barahantu ngaho bacha baraza baje kumutabara bakapigwa wote muri pigo mugwana hasira barakubiswe bitewe n'ishapo mwari mwifitiye ibintu batwaye mu muko murondera inzi bacha bariruka birutse bacha kuraba umusoda iyo musoda acha muri jojoro nyene araza yatubonye bagiye kera natwe ntiyatubonye bavyumva barahejeje kutujya amanoti biragiye byose nta kimwe twarekeye kabisa cyo ituma rero burero ikurambira ibintu byo kujya mu kuzimu sihuri Mukulukulu ni nyuma yaho novuga yuko hagera kuvuga ko amajambo menshi ti Mukulukulu turi kumubona ariko uno munsi turifuza nk'abakunzi ba Step Media bakora dukurikirana akajambo kamwe ku bakomedie bagenzi biwawe badashaka ko mushobora kuja hamwe ko uno munsi abantu benshi babifuza kubabona muri kuno mugabo novuga yuko mwe nimwe muzaho muhurira ariko ntakaye kajambo babwira nuno mwanya abakomedie cyo no bakubwira bari bakwiye gukora bari bakwiye kugira urukundo kandi bakamenya ko umuntu wese ari mwe n'Imana hama bakamenya ko umuntu afite ingabirano harabo usanga ingabirano zitaraje habona ariko ugasanga barazifise kabisa burya rero bari bakwiye kuronderana tukicara tukaja hamwe bavugana
tukaraba ukuntu twokora tugatezanya imbere. Boneho nakanya mbere ko gushimira ikintu cyitwa manake kabisa. Manake ntakwidakora kugira ngo dushire hamwe. Buriya manake isa n'iyiko irateza imbere abanyamwuga abanyampano. Abanyampano. Ugiye kubiraba mu myaka ize nk'ibitangura benshi banyita umusazi. Avuga ngo umugabo nka wewe ukaja kwiradiyo ukabira nk'impene ngo nta soni. Ngo umugabo nka wewe ukaja kwiradiyo ngo akoga nk'imbwa. Uravyumva? Ivyo ni ibintu bambwira kere ko umunsi sikubiri. Uyu munsi abantu bavuga ati imze uri he ndifuza gukora ngo twicarane. Urumva? Mu minsi heze rero barampa ibiraka bitandukanye abantu. Rero bomenya ko mariage ndacyazanima, dote ndacyazanima. Abakomedie rero bagenzi banje benshi baraduzi. Mubwiye mariage gucira miliyoni zica miliyoni 3. Ukabona agenda musabi. Kwa ico kiraka wewe baguciye miliyoni 2 ntazo baguhaye batanze 300 hamagara Mukulukulu yaje. Abe makuyabone. Abe makinda yabone. Kandi urumva je mfise abana. Bakobwa banje vo baraza kubakwa. None no kwigereranya n'udafise n'umwana umwe. No kwigereranya n'ufise umwana w'imyaka 2 canke 3. Ngibikunda kuko kukura ni kujya. None wowe umwana w'imyaka 3 umuguriye ibenye ntacahora. Unaje wongurira ibenye nkacampora. Nima. Ndibikunda. Urumva rero abe makenda yaronyogera umwana wanje afungure. Abakomedie bagenzi banje tugira urukundo dukundane urose akaraka mbwira. Apara kukivuga ngo urabona ngo urumva. Uravyumva? Wewe ukaronye kiraka. Bavuga ati nta wundi wozana. Reka kumponda. Ahubwo vuga uti igampamagare Mukulukulu n'abarashoboye. Kabisa. Kandi ninaza tugakorana. Ntuzugire ngo bazocagara kubarondera jewe jenyene. Wewe ngo bashi bakureka. Oya ntibikunda kuko nanje nibambwira ati babandi nibandonda zo bati none ko kare mwe mwabwiye ntuzeye nubu turi kumwe ngo yati nari ntazava yibaza yuko arigera makubise hasi ntazova yibaza ko ari ibindi bintu nagize nawe ne murondera tuzwe turi kumwe je nikomeze mu buzima kuko sinshaka ibintu binteranya nabandi kabisa. Novuga yuko biri mu bintu novuga yuko bikunze kuvuga yuko bakomedie impamvu mudatera imbere ngo ama publicité kenshi bakunze kuhama ibiraka by'ama publicité. Byo ho nawe bivuze ko iki nakaye kamo babwira ko abantu baba bafise badashaka gutanga ubuzi kuri mwebwe mu muri ko mura bakorera publicité kandi mwebwe kuri babeshaho. Uvuze neza cyane. Mu Burundi aba boss abatwita aba boss no kuvuga kwiza tunga baracha neglige cyane abakomedie. Babona kumengo n'abantu bo kuyayata kabisa. Umva bagirwa no kubo guhamagara kagwamagara ngo ndafise rimwe ndafise rimwe cyane ndafise 2 akakwicarika ahantu akaguha ivyo biyoga bashutwenze iryo shingiro ryose biraho mugabo kuvuga ati uyu yarakeneye kubaka uyu ntaragira mariage yarakeneye kugira mariage akeneye kugira dote ivyo ntavyo biyumvira uyu none aronsa ka déplacement ntivyo bavyiza ivyo ntavyo biyumvira rero twobasaba yuko boza baraduhamagara kabisa bakora ama publicity kabisa turabishoboye publicity so kuvuga gusa oya je nashaka gukora publicity ntavuze n'ijambo na rimwe uravye gusa guca publicity ndavye gusa nkakora ibintu nkabiraba kaca nkoresha ama geste n'ingendo n'ibiki abantu bagatwenga bagahwera ariko kandi bakazaza kubigura ivyo bintu kabisa uravyumva ivyo ni gusa mbwira muheme w'Imana ati nkore gute kandi birashoboka kabisa kuko iyo iyi comedy nkina si iwanje oya ifise aho yavuye ugerere yinshizemwo niwe acambwira n'ivyo mvuga n'ivyo nkora uyo munsi niba turondere rero dukorane dutere imbere natwe none nk'ivyo bavyiza man akego man kabisa bakunze ba Step Media yari Chibonge Kambembe Kambuzi Yusufu Salumujiblile Yusufu Salumujiblile sana utaweza sitaweza Yusufu Salumujiblile abagwiza tunga kandi hari ikintu hora bagira ibi bintu byo kugira bya pre-music abaririmbyi bagahiganwa bakwiye gutegura ico kintu mu bakomedie mugahiganwa tugahiganwa twaje ahantu kira muntu wese bakaraba ati mbega ashe gutwinza bangana guti kabisa ivyo nari mubishitse ejo canke yeje ugarura muri comedy imwe wewe
Mutima na Kigingi nibo bakomedi dufise mu Burundi uko muri batatu batinyitse aho utasikia boga ati abajama batanipiga chini abawezi bari bapeti yawo ndabishimira cyane Mukulukulu ejo canke igeje ni bagukenera kandi kuri Steph Media muzodokonde neza cyane jewe ntangora kabeza ahubwo nibagaruka bizonezera cyane nipfuza ahubwo ko uzoza unsange wanje ndakubagira inkoko kuko nakubwiye mu vyatumye nimuka ibintu bijanye n'ubworozi urenda ninjiwa injiwa nazikunze kuva kera wewe uzombye ati mbagira iki nzoguha kabeza yes uzosangire mbere tuko tukora ikiganiro tunapartage kuko kabeza tunafanya inkara ende mipule suko mani gusa ntuzundishe suki oya imbwa yanjye nako iko yapfuye ariko ubu niko nagiye izindi nguvu zose yasubye korora yindi kabeza yes bakunzi ba Steph Media kagasuri kishima kagasuri kaizegiwe n'Imana nkuko muri mubona numwe mu batama dufise ni nkitunga turi kumufata neza kuko n'ubantu ruvuga yuko yateje imbere komedi yari ihanganya rero benshi batanguranye no munsi batakibibarizwamo barahagarikije ariko ni Mukulukulu alias Fwadis avuze amazina menshi je nayo nibuka ariko kuri wewe wifuza gukorana nawe arashobora kudusigira nakari Mukulukulu je nshavuye ndarungika umuntu muremera muri mikashi urashobora gusiga nimero yawe mwera ndashobora gushavura amacha ndagutamwa muri mikashi neza cyane ubwa mbere umuntu wese afite nimero yiwanje amenye ko ari mikashi yanje yose nimero zanje zose nantuze na ducishirize kwiyukunda gukoresha cyane ni 68 991 295 kabisa ama izina ugira ngo rorizi jensha izina ni Nzokira Gabriel umumarayika kabisa shango bivuge mu kiratini Nzokisi kabisa Nzokisi gabisi ni kiratini ego mani tuzogaruka ubundi munsi tugukoreshe nkuko babitwemere kandi merci sana kubwo tubiganira Imana igongera umugisha yego amina kandi neza reka turangire kuri iki kintu turangize kuri iki kintu aho dusigurira amajambo yanditse kuri umupira wawe igari icyo gihe urabona rero anditse n'imbere you pink Greeks urakoze cyane nkuko mujya ati munsi ndabasigurire amajambo yambaye yari ku mupira w'iwanje ndagenda kubaza none nk'ubu ugiye muri Brarudi ugasanga handitse ko primis hajya kuri primis kwicupa ubaza ujya reka rero n'ubacaho ya cupa abakunzi baseme nyinshi twayumvise bazi umupira nyene uravuga bazi umupira ati ivyo biri kuri wewe nibiki kabeza naho jewe mbaza ati umushatsi wawe umbaze amaso n'ivyo biri kuri jewe n'inkofero nto yimbaze kuko inkofero ndashaka kwishira hasi n'uro kayitwara merci sana papa wezegigwe amina Imana ikongera umugisha amina kabeza urakoze cyane